iraganje. Imana iraganje, amashi menshi, amashi. Imana yarakunze Uburundi, igihugu c'amata n'ubuki. Vyashikirijwe na Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'Uburundi, ku muhingamo kuri uyu wa mbere, igenekerezo rya 29 Kigarama umwaka wa 2025, ku kibuga c'ishure ry'imyuga ETS Kamenge mu gisagara ca Bujumbura, ahatunganijwe amasengesho yo gushimira Imana, amasengesho arangiza umwaka wa 2025. Umukuru w'igihugu arakengurukira Imana ku vyiza yahaye Uburundi. Imana yarakunze Uburundi rutiziganya, iragabira sogokuru wacu Burundi igihugu ciza, igihugu c'amata n'ubuki, ngo akigabe kandi akiganze we n'uruvyaro rwiwe. Ico gihugu Imana yagabiye abarundi twasanze gisa neza na neza na kimwe Imana yagabira Aburahamu, sekuru w'abemera Imana, dusanga mu gitabo cyo kwibutsa amategeko ikigabane c'8. Ni igihugu ciza cane. Iki gihugu twatoranye ni igihugu ciza cane. Ni igihugu kirimwo imigezi, igihugu kirimwo amasoko n'amariba y'amazi yiburuka ava mu mibande no mu misozi, igihugu c'ingano n'amasaka, kimeramwo ibigori, uburo n'umuceri, ibitoki n'ivyamwa vy'ubwoko bwose, amavoka n'ibigazi bivamwo amavuta meza, ibinyantete, ibitemba ifu n'ivyamira mu kuzimu. Ni igihugu koko c'amata n'ubuki, aho umuntu ashobora gufungura atarinze kubisumira hanze. Mu gihugu c'Uburundi nta na kimwe kihabuze. Ni igihugu c'imisozi n'imibande, kandi kivomerwa n'amazi y'imvura iva mu ijuru, nk'uko nyene Imana yagenekereje bene Isirayeli igihe bariko barataha mu gihugu Imana yabasezeranye kuzobaha. Ni igihugu kirimwo amabuye y'ubutare bwiza kandi bw'ubwoko bwose. Ivyo mwaraye muvyiboneye muri uyu mwaka, kuko niho Imana yatwuguruye amaso iratwereka, hanyuma turashira ahabona ubutare bw'ubwoko bwinshi tutari tuzi ko buri muri iki gihugu cacu. Tumenye rero ko turi kw'isezerano, isezerano Imana yahaye Burundi n'uruvyaro rwiwe, nuko mu gihugu tuzofungura tugahaga. Duhezagire rero Imana yacu kubera ico gihugu ciza yaduhaye. Mu nyigisho za mbere z'ayo masengesho, Pasitori Izidori Mbayahaga yibukije abaraho ibisabwa kugira ngo isezerano ry'Imana rishike. Agasaba abarundi guhinduka, gukundana, bagakora n'ibindi. Imana ntibesha. Iyo Imana isezeranye irashitsa, ijambo ryayo ntirihera. Naho isezerano ryayo ryoteba, igendeye inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo izorishitse. Ababisirayeli twumvise bari barihanganiye imyaka myinshi y'agasuzuguro, imyaka y'ubukene, imyaka yo guhangana n'abansi baturuka impande zose. Ariko kubera hari ijambo Imana yari yarabavuze ko barihanganye barayizera, nayo igendeye inyuma y'ijambo ryayo, uyu munsi Imana yari kirababwira ati, kubwo kwihanganira imibabaro, kubwo amarira menshi mwarize, kubwo kwitsa umutima, uyu munsi muhumure, isezerano n'abasezeraniye ngiye kurishitsa, kuko amarembo y'igihugu n'abasezeraniye ngaya niyo muhagaze imbere. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubwo Imana iduhaye isezerano, tugira umwete wo guhinduka mu mitima, mu kumera uko Imana idushaka, ico gihugu tukibemwo vyihuse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ivy'Imana rero itugera yuko dukundana, kuko ahari abakundana niho Imana iba.
ikindi cya kabiri, Imana iduteka kugira umwete w'ibikorwa byinshi, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Imana ikubwiye ngo uzorya uhage, tuce ugenda ngo umanike isuka ngo uvuge ngo mu ijuru bariko barakurimira. Wapi? Oya, izohezagira amaboko yawe, iguha amagara meza, iguhe n'imvura nziza, reka itongo ryawe rimere, ariko uzokora. Rero Imana iduha umwete wo gukora ibikorwa kugira ngo tuyishuze tuyibwira ngo hezagira ibikorwa by'amaboko yacu, kugira twinjire muri ka gahimbo, muri kwa kuntu tuzoba tubayeho twamaduhaza. Icya kabiri nuko Imana iduteka kuba mu bumwe, kuko abantu iyo bari mu bumwe bagahuza umutima n'inama, Bibiliya tubwira ngo icyo basabye cyose Imana irakibaho. Imana ishimwe cyane. Ikindi nuko abantu bategerezwa kubaha uburongozi, kuko iyerekwa ry'igihugu canke ry'umuryango canke gihanga, Imana ntiritangira mu koperative. Oya, iriho umuntu umwe, hanyuma ikamutoraniriza bazomufasha, ariko bakagenda bamwubaha bongera bamushigikiza ibikorwa. Muri ico gihe Imana ikabona yuko yoheza iryo yerekwa ikaribashikanamwo. Icya gatanu nuko abantu bababarana, bakabaho bababarana. Imana ishimwe cyane. Ayo masengesho rero akaba yatangujwe n'inkuka ya misa, hakurikira urugendo rurerure rw'abenegihugu b'intara ya Bujumbura hamwe n'indirimbo z'amashimwe. Tubibutse ko ayo masengesho afise icivugo ngo gendaza imigambi n'abateguriye, si imigambi y'amarushwa, ni imigambi y'amahoro ndabahe kazoza n'ukwizigira. Tubisanga mu gusubira mu vyagezwe igice c'umunani kuva ku karongo k'indwi gushika ku 10.